Eko nashaka imbere na bwa mbere gukengurukira cyane gose iki kigo cishinze gukarisha inyigisho z'abene gihugu kubera nk'ishirahamwe ABUBEF twaje turi benshi twari turenga dushika 11 hama tukaba twifuje gukarisha ubwenge mu gisata kijanye no gufungura neza kubera twabonye yuko mu byo dukora mu bijanye n'ineza y'ingo n'imiryango bikenewe yuko vyoshigikirwa cyane cyane ku rwego rw'ivyo dusanzwe dukora no mu buzima bwacu bwa misi yose. Niho rero twarondeye aho dushobora kugira gukarisha ubwo bwenge, twabanje kuraba turarondera aho baba babigira hanze y'igihugu, hanyuma tuca dusanga iki kigo kirabitunganya neza, hama turabitura dusanga cyambere ico nashimye nuko ari ibintu dushobora gushikira tukabikora turiko turabandanya dukora n'akazi kacu kubera ntitwarinze gufata amakonje canke ngo dusige ingo n'abana, twabikoze turi ngaha mu gihugu. Ico nico cyambere urumva ni ikarisha bwenge uwo ari we wese ashobora gushikira avyifuje ibitangwa ngaha anye muri CEREP birazimbutse gusumba kugenda kubigira mu mahanga kubera ico niko cyo kintu cyambere noshima. Hama ikindi nuko muri iki kigo babigira bashimitse cyane kubera uravye ukungene bevaluwa ubumenyi umuntu yaronse, ni ukuvuga yuko ubwizwa kubigira ufise ishaka ukabishiramwo umutima, barakurikirana cyane kandi bishimitse abantu bituye iki kigo. Ndavye uko badukurikiranye ukungene wabwizwa kuza gukurikirana inyigisho, hama n'ukungene bagira ibibazo byo kuraba yuko inyigisho wazitahuye neza, ni ikintu gishimishije. Urabona yuko uno munsi certificat twaronse turashobora kuyerekana tuzi neza yuko uwo tuyeretse ashobora kutwizera ari nk'abadufasha kugira turangure imigambi dufise, canke nk'abakiri bato ari nk'abantu bashaka gutera imbere mu buzima bwabo mu vyerekeye akazi canke mu vyerekeye ibindi. Ego mu buzima bw'iwanje nk'ubu narabonye ndavye inyigisho twakurikiye nkabona ivyo nkeneye gukosora canke kunonosora neza muko nsanzwe fungura jewe ku gice ciwanje n'umuryango wanje, hama no mu byo turiko turakora mu migambi yacu yo ku kazi kubera twebwe nka ABUBEF dukurikirana ineza y'ingo n'imiryango, cyane cyane harimo abakenyezi bibungenze, harimo abana bari munsi y'imyaka 5. Aha mu gihugu rero mu byo batwigishije twarabonye yuko hariho ikibazo cyo gufungura neza, hariho abantu barenga 60%, ivyo nivyo nakuye mu bumenyi bwo ngaha bafise ingorane yo gufungura neza, ugasanga ntibakuze neza nk'uko vyifuzwa. Cyambere na mbere twize nuko ivyo bintu bwizwa gukorwa umwana akiri muto, ugasanga je nk'umukenyezi ku myaka nshikanye ivyo bintu nkacamona ko nari kubimenya fise nk'imyaka 20 canke 15. Ubu rero ico tuzokora ku kazi nuko kugerageza kuvyigisha mu miryango, kuvyigisha ugwaruka, kuvyigisha abavyeyi imiryango kugira ngo dushobore kuraba ico twoterera mu buzima bwa misi yose bw'umuntu wese no mu buzima bw'imiryango mu vyerekeye gufungura neza, cyane cyane ku bakenyezi bibungenze no ku bana batarashikana imyaka 5. Oui, merci pour la question. La première motivation pour cette formation, c'était que nous avons pu identifier un besoin d'intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans nos programmes quotidiens, mais aussi pour essayer d'avoir des connaissances et des compétences pour pouvoir améliorer la nutrition, notre nutrition personnelle, la nutrition de nos familles, mais aussi la sensibilisation et l'appui aux programmes du gouvernement qui sont liés avec la nutrition. Notre organisation travaille dans le domaine de la planification familiale et du bien-être, et nous avons constaté que la nutrition est un domaine qui n'est pas très bien intégré. Donc c'est pour cela que nous avons approché CEREP pour essayer
donner des compétences et des connaissances à une équipe de notre organisation, ce qui nous permettra d'améliorer nos programmes, de bien intégrer la nutrition et la nutrition dans les programmes de santé maternelle, de santé de la reproduction, mais aussi d'aider nos familles et nos prochains pour intégrer cette composante. J'ai vu que dans la certification, il y avait beaucoup de composantes, il n'y avait pas que la nutrition. Donc, je pense que maintenant, le pays dispose d'un pool de professionnels qui sont qualifiés dans plusieurs domaines, qui pourront contribuer pour faire avancer les programmes du gouvernement, les programmes des organisations, mais aussi être compétitifs au niveau professionnel, au niveau du marché de l'emploi.